Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa turongeye gushika muri studio kugira tuganire ku kiganiro irembo rifunganye. Ndabashimiye mwebwe mukurikirana kino kiganiro uko bukeye ko bwije muhora mucumviriza kandi mukagihereza n'abandi kugira ngo kirushirize kubafasha. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Mana mushobora byose datanye n'icubahiro, turagushimiye iyi saha nziza wongeye kutwemerera gusangira iki kiganiro inyigisho Mana yo mwijuru ry'irembo rifunganye. N'ubwoko bwawe buriko burumviriza kino kiganiro uhezagira umuntu wese ariko aracumviriza kandi umuntu wese kiruka gafasha. Mana yo mwijuru umuhezagire mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira amajambo akomeye uyu munsi. Ejo bundi twari twaganiriye ku vyamwa bigaragaza umuntu ariko aragendera mu irembo rifunganye. Rero uyu munsi dufise icamwa kigira kabiri tugomba duhave tubabwira ikigaragaza umuntu ari mu nzira riganisha mu irembo rifunganye. Ni icamwa kivuga ngo guhagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ko icamwa kizokugaragaza yuko uri mu nzira cyangwa se uri mu irembo rifunganye. Ni icamwa gituma umuntu wese ahagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri we. Reka dusoma amajambo y'Imana, dusoma mu gitabo ca Daniyeli igice cyaho ca gatatu, dusomeho no murongo waho w'indwi, hanyuma turambuka dusomeho umurongo waho wa 16. Imana ibaho umugisha. Umurongo waho w'indwi haravuga ngo maze abantu bose bumvise amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga amoko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bose ako kanya baca bikubita hasi basenga ico gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Amen. Iki cari gihe kidasanzwe abantu batashobora kuba bohagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri bo, kuko umwami Nebukadineza ni umwami yaganza kandi yatwara igihugu. Ico gihe rero bashinga icagezwe, maze umwami Nebukadineza ashinga igishushanyo abwira yuko abantu bose baba muri ico gihugu ata muntu numwe avuyemwo, uhereye kuri muto ukagera ku mukuru, uhereye ku bami, ku baganza, abashikiranganje ndetse n'abandi bantu bose baba muri ico gihugu, yuko ico gishushanyo igihe cyose hazovuga inzamba k'abantu bose bazoca bunamira ico gishushanyo. Murumva ko cyari gihe kidasanzwe. Uyu munsi hoja itegeko mwa kino gihugu cyangwa mu gihugu wewe uri kurumviza kino kiganiro uherereyemwo, ubuganza cyangwa se umwami cyangwa umuperezida agashinga icagezwe yuko abantu bose umunsi yaba amazu yose ataza kuguruka, ariko wowe ugaca wugurura inzu yawe. Mu bisanzwe bigaragaza ko mu isi igaragaza cyangwa se mu bihe vy'amategeko vyerekana yuko uri umugararije cyangwa se ugarariza ubutegetsi buba buri ngaho muri ico gihugu uherereyemo. Rero iki gihe cyari gihe kidasanzwe aho ba Nebukadineza aho ba Daniyeli mu gihe ca Nebukadineza bagararije amategeko y'umwami Nebukadineza yari yashinze. Imana ishimwe cyane. Baravuga ngo maze hamaze kuvuga imyironge, amananga, hakavuga n'inzamba, ngo abantu bose baca bugufi. Bibiri mbwira ngo abantu bose, ariko turaza gusangamo ko hagaragaye mw'abantu batigeze bikubita hasi, batigeze bunamira ico gishushanyo, batigeze bafukamira ico gishushanyo cyari cyahagaritswe n'umwami Nebukadineza. Bari abagabo bashika kuri 3 ariko bahagarariye uburenganzira bw'Imana ikorera muri bo. Reka twumva aya majambo. Umurongo waho wa 16 aravuga ngo Shaduraka na Meshake na Abudenego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Amen. Aha rero tubona amajambo akomeye, aho tubona Daniyeli, Shadarake, Meshake na Abudinego.
bahagararira uburenganzira bw'Imana bwakorera muri bo. Batura amajambo akomeye cyane babwira umwami Nebukadineza, kubera ko Nebukadineza yari yavuze ko umuntu wese atazofukamira ico gishushanyo ciwe ngo yari yarahagaritse yuko azotererwa mu itanure ry'umuriro. Ariko turabona Shadaraka, Meshake na Abudinego bahagararira uburenganzira bw'Imana. Baravuga ngo twebwe nubwo tutogira amagambo tukwishura, nubwo tutogira ico twokubwira, nibishoboka ko dushobora guhagararira ico gishushanyo cawe. Ngo nubwo Imana dusenga cyangwa se Imana dukorera cyangwa se Imana ikorera muri twebwe, nubwo itodukiza iryo tanure ry'umuriro cyangwa idukiza amaboko yawe, ariko ntituzofa twonge dufukamiye ico gishushanyo wahagaritse. Bahagarariye uburenganzira bw'Imana. Bari bazi ico bari barakiriye, bari bazi Imana igendera muri bo, kandi bari bizigiye ko Imana bakorera ishobora kubakiza iryo tanure ry'umuriro. Rero icamwa kizokugaragaza kuri mu nzira iganisha mu irembo rifunganye. Hagararira uburenganzira bw'Imana wakiriye bukorera muri wewe. Ntuzutinye, hari ibintu uzocamwo by'imisozi cyangwa hari bigeragezo bitandukanye uzocamwo byotuma wihakana Imana, byotuma usubira inyuma ukemera izindi Imana utigeze kumenya. Ejo bundi twari twaganiriye ku majambo y'Abisirayeli, ukuntu basubiye inyuma bongera gukurikira Imana batari barigeze kumenya, ariko bati Imana yari yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Ariko uyu munsi nyumviriza, kurikira Imana yawe, garagaza uburenganzira bwawe. Imana ikorera muri wewe irashoboye, Imana ikorera muri wewe ntizinanigwa. Mu gihe cawe wemeye kuyemangira ntizigera igutekereza cyangwa se ikumaramaze. Rero ico ni camwa kigaragaza umuntu ari mu irembo rifunganye, ahagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri we. Imana ibahezagire kandi Imana ibahumugisha. Hagararira uburenganzira bw'Imana wakiriye, hagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri wewe, bugendera muri wewe. Ntuzutinye biteye ubwoba, imbere ushobora kuzohura n'ibintu biteye ubwoba byotuma wihakana Imana. Sinzi igihugu urimwo, urashobora kugenda gupagasa, ariko wageriye wagiye gupagasa ugasanga amasengesho yabo nawanye n'amasengesho wari wazizeye. Ariko uyu munsi hagararira uburenganzira bw'Imana bukorera muri wewe. Imana ibahumugisha, Imana ihezagira umuntu wese ariko arumviriza kino kiganiro. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude. Imana ibahezagire abumvise kino kiganiro. Reka dusenge Imana. Data mushobora byose, ndasengeye umuntu wese sinza haherereye, ariko ndasengera umuntu ari karageragezwa ageze mu kiringo cyo kumva yo kwihakana. Mu izina rya Yesu umwambika izindi imbaraga, maze umuhe guhagararira uburenganzira bwawe bukorera muri we. Mu izina rya Yesu umucira inzira hatari karabona inzira, ariko wowe mushobora byose urafise izindi nzira. Nkuko Shadarake, Meshake na Abudinego bahagarariye uburenganzira bwawe bwakorera muri bo, maze bacira inzira mu itanure ry'umuriro. Niyo mpamvu dusengeye umuntu wese kano kanya ucira umuntu wese ari karageragezwa inzira yongere kukubona ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibahumugisha, Imana ihezagire umuntu wese agiye kumviriza kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen.